Umuco w'Ijambo Ministries. The word of God is light. Nshuti mukundwa ukunda kumviriza ibiganiro byacu ducisha ku muco w'Ijambo Ministries, nizere ko uguwe neza aho uherereye hose, haba ari mw'ijoro canke haba ari mu gitondo. Uri kumwe nanje Eric Sezibera kuri uyu mwanya mwiza udasanzwe, umwanya Imana impaye kugira ngo nshobore kuganira nawe. Hari icyo Imana yashyize ku mutima wanje kandi ndizera neza yuko ari bidasanzwe ugiye kumviriza. Ndashaka mbanze ndagusabe kugira ngo ugumane nanje muri kino kiganiro kidasanzwe ngiye kugushikiriza, ikiganiro cy'igice cya gatatu, igice cya gatatu c'ikiganiro nigeze gukora bitwa ngo ninde azoja mu ijuru. Ariko sinagikoze jenyene, ico kiganiro ni kiganiro nakoranye n'uwo bitwa Nimbeshaho Shaba. Dukora igice cya mbere, dukora n'igice cya kabiri, ariko ndumva muhemu yera ariko arampatikiririza kongera gukora ikindi kiganiro cy'igice cya gatatu c'iyo teme ivuga ngo ninde azoja mu ijuru. Hariho benshi cyane bakunda kwibaza kino kibazo, kandi ni benshi. Niyo mpamvu misemo gukora ikiganiro cya gatatu, kuko hariho benshi bambajije ibibazo. Hariho abambajije inbox, hariho benshi bagiye baranyandikira, harimo abadivantiste bo ku munsi w'indwi twaganiriye hakabura uruca. Hariho benshi bagiye baragira comment ku bijanye n'uburyo batahura ico kintu cyo kuja mu ijuru. Ariko umuco uri ngaha nyene, ni ku muco w'Ijambo Ministries, aho dutangira umuco w'ijambo vy'ukuri, tudaciye hirya cyangwa ngo duce hino, ariko tukababwira ubutumwa bwiza mutigeze mwumva na abapastori wanyu wenda mu ma eglise murimwo. N'ubutumwa budakunda kuvugwa, kuko baba pastori benshi naho bo babuzi batinya kuvuga, kuko bavuga bati noneho ntacyo nosigara ngaragara. Nagira ngo ndakwipfurize kugumana nanje muri uyu mwanya mwiza ngiye gufata. Utaza ku mwanya munini, kuko ntaza kurenza gusoma ivyanditswe bibiri vyonyene. Ni mu ntumbero yo kugira ngo mbandanye iki kiganiro, kugira ngo ndacimbe ibwina mu mizi, kugira ngo wewe wifitiye inzara n'inyota y'ivyo kugororoka ukomeze kwakira umuco. Mu bisanzwe Kristo yavuze ngo hahiguwe ivyanje bitazotsitaza. Nanje nagira ndakubwire ngo hahiguwe ivyanje nanje bitazotsitaza. Ariko si n'ivyanje, ahubwo ni vya Kristo. Ariko hahigwa uwo utazotsitazwa n'ukuri kw'ijambo rya Kristo Yesu, kuko ari Kristo nyene tuvuga, atakindi turiko turavuga. Ku muco w'Ijambo Ministries ni Kristo tuvuga, kandi umuco w'Ijambo Ministries ni wanyu mwese. Nta muntu n'umwe yimiriwe ku muco w'Ijambo Ministries. Ushaka uri umusilamu, ushaka uri umudivantiste wo ku munsi w'indwi, ushaka uri umubudiste cyangwa usenga inka cyangwa ugira iki, upfa kuba utahura ibyo tuvuga gusa, kuko ni ubutumwa bwiza butegerezwa gushika kure. Ari nayo mpamvu twahisemwo gukoresha iyi system yo gukoresha YouTube ni yindi mihora ishoboka, kugira ngo dushobore gushikana ukuri kure bishoboka. Rero ndaguhaye ikaze muri uyu mwanya udasanzwe, umwanya tugiye kwinjiramo wo subira kurimbura ijambo, aho ugiye gukorana nanje jenyene ubwanje. Uyu munsi sindi kumwe n'uwo twari duhora dukorana ikiganiro, ariko uyu munsi misemo gukora ikiganiro jenyene, kandi ndizera ko n'ubundi biguma biryoha cyane gose mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubwo rero tugiye kwifashisha ijambo rikomeye cyane, tuza kubanza gusoma mu Bikorinto igice cyaho cya gatanu ku murongo wa mbere. Turaza gusoma umurongo wa mbere, hama tuce tuza gusoma n'umurongo wa kabiri. Turaza gusimba dusome umurongo wa kane kugeza ku murongo wa gatanu. Urahawe rero ikaze muri uno mwanya udasanzwe. Reka mbanze some ijambo ry'Imana mere ku murongo wa mbere. Abikorino igice cyaho cya gatanu guhera ku murongo wa mbere, ndasoma mu izina rya Kristo Yesu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubusambanyi bw'ishano
bwabaye mu ishengero ry'i Korinto. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hariho ubusambanyi, hari utuburungu tubiri, kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga, umuntu gucikiza mukase ngo amwabire, umuntu gucikiza mukase ngo amwabire. Urumvira ijambo ni nko gufata nyoko, ni nko kuryamana na nyoko, ni nko kwabira nyoko. Mukaso bari nka nyoko, kandi burya mukaso nyine bari nyoko, niko biba bimeze. Ku murongo wa 2, namwe mukikakisha, ntimubabare nk'uko mwari mukwiye, kugira ngo uwakoze ico caha akurwe muri mwe. Ku bwanje naho ntariho ku mubiri ndiho mu muhemu, nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nkaho ndiho. Urumva Paulo kunavuga ngo nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nkaho ndiho. Ni kuvuga ngo Paulo siho yarari kuri iryo shengero ry'i Korinto, ariko iyo nkuru yamamaye hose na Paulo iramushikira kuko niwe yatanguje iryo shengero, ni intumwa Paulo. Maze Paulo inkuru imaze kumushikira yumva nishano koko, nkuko ijambo ryatubwiye hejuru, ijambo ry'umutwe ryavuze, yumva nishano. Aravuga ngo ico kintu ngo naho mwikakisha gikwiye gukugwa hagati yanyu, ngo naho ntari kumwe namwe mu buryo bw'umubiri, ngo ariko ndi kumwe namwe mu buryo bw'impwemu, ngo namaze gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nkaho ndiho. Reka mubirize ku murongo wa 4. Mu izina ry'umwami Yesu, mwebwe ni mpwemu yanje, dukoranye dufise ubushobozi bw'umwami wacu Yesu guha Satani umeze atyo. Ngo kugira gute? Guha Satani umeze atyo kugira ngo umubiri wiwe, mwumvirize neza ku murongo wa 5, kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwiwe buze burokoke ku munsi w'umwami Yesu. Aka kantu niko nari nshaka cyane. Naho nasomye byinshi, hari ikintu nari nshaka gushikako mu bisanzwe. Ijambo rya mbere njya ngo ntangure ndakumenyesha mbere ko tubandanya ikiganiro cyacu cyiza, najya ndakumenyesha rino jambo rikomeye cyane. Burya ntidutinya gukora ibyaha kugira ngo tuzoje mu ijuru, ntidutinya gukora ibyaha kugira ngo tuzoje mu ijuru. Wapi? Nimba utinya gukora ibyaha kugira ngo uzoje mu ijuru, vy'ukuri ndaguciye intege, nta juru uzojamo. Nimba utinya gukora ibyaha kugira ngo bikunde uzoronke kuja mu ijuru, nta juru uzopfa ugiyemwo. Kugira ngo uzoje mu ijuru bizogusaba kurinda kubanza kurengana ivyo bintu rimwe vyo gutinya gukora ibyaha kugira ngo uje mu ijuru. Yes, reka ndakongera irindi jambo rigira 2. Dutinya gukora ibyaha kugira ngo idukenyuke, kugira ngo ntidupfe nabi, kugira ngo ntituje ku karubanda, kugira ngo ntidusekwe. Dutinya gusambana kugira ngo ntitwandure sida. Dutinya gusambana kugira ngo tudaba twandura za infection, kama ni infection n'ibindi bibi vyose. Dutinya kuja kwiba ngo tumene inzu tuba bagatezi bagatarina kugira ngo bataduca amaboko. Na ubundi ho nitubitinya ivyo kugira ngo nituje mu ijuru. Wapi? Umviriza amagambo Paulo yavuze hano hantu. Yo mpamvu nama ndababwira ati, imbere yuko uza gucira urubanza umuntu, banza ufate umwanya kwanza wo kwicara hasi, ubanze wiyumvire kabiri. Kristo Yesu yavuze ngo imbere yuko urekura ijambo ryawe ngo rive mu kanwa kawe, banza uzungagize ururimi rwawe incuro 7. Ariko ubu impwemu yo kwikakishira mu bantu benshi, no guca imanza, no kwigira kumenga nibo batanga uburenganzira murantunga bwo kuja mu ijuru. Mu minsi heze nakoze ikiganiro kivuga ngo sohoka mu bwami bw'amategeko uje mu bwami bw'ubuntu bwa Kristo.
ndabisigura. Mu nyuma hari umusenga ku munsi w'indwi arandondera, turaganira tuja mu mari, anyereka yuko ivyagezwe Yesu yaje kubishitsa. Rero ubu umuntu ategerezwa kwitondera bijya vyagezwe byose, ngo amategeko 10 ngo n'ibindi vyagezwe byose ngo bisaba yuko ngo tuvyitondera ngo kugira ngo dushitse ukugororoka, ngo kuko Yesu nawe ngo yashikitse ukugororoka. Ndavuga ati nivyo uri kuravuga nivyo, ariko uri kurabivuga nk'iki, nk'umwana, nk'uruhinja, ntuzi ivyo uri kuravuga ivyo ari byo. Kuko iyo wari uzi uko gushitsa Yesu yashikije, ntuba uri kuravuga yuko ivyo navuze atari byo. Kuko nimba Yesu yarabishikije, ni grand frère wawe yabishikije, ni so yabishikije, canke ni wewe wabishikije, canke burya wewe wobishitsa, nawe ubwiwe arabizi ko adashobora kubishitsa. En fait bagwana intambara babizi yuko batowe nazitsinda. Ijambo rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo, ibi bahereye ubuntu. Niko vyanditswe mu Baroma igice cya 3 were ku murongo wa 23. Mugabo ugasanga abantu bariko barihenda nuko rero uwo muntu ntiyacitse intege, yaciye aja mu muco w'ijambo ministries, aca aragenda yumviriza ikiganiro nakoze kivuga ngo ninda azoja mu ijuru. Aracyumviriza n'ubundi acaragaruka, n'ubundi agaruka kandi kuncira imanza yuko ivyo ndiko ndavuga atari vyo. Ariko kandi ni umudivantiste, je nande sindi umudivantiste, jewe ndi uw'imhemu. Wewe aracari kumwe na Mose, ariko jewe sindi kuri Mose, ndi muri Kristo Yesu. Sinzobazwa ivya Mose, nzobazwa ivya Kristo. Kuko icambere jewe ndi umukozi w'isezerano rishasha. Je sindi umukozi w'isezerano ryarenganye ryashaje. Je ndi umukozi w'isezerano risha. Ukaca wumva umuntu akorera isezerano rya kera akarivanga na rishasha, akabicangatiranya, agafata ivy'isezerano rya kera akaba ari byo yitondera, mugabo akavyitondera muri Kristo Yesu. Akaca avuga ngo arazi Yesu, yitondera ivy'isezerano rya kera yitwaje izina rya Kristo Yesu. Niyo mpamvu ahora ariko aratsindwa ubudahumeka, kandi ntashobora kwizera ko azoja mu ijuru, kuko nta nzira n'imwe ija mu ijuru yigeze abona, ntarigera yihishurirwa. Uwo rero kuncira urubanza birumvikana. Ariko bene data mukurikirana ibiganiro vyacu, burya ndababaza, burya umusiramu yotahura umupastori kweli? Bagahuza umusiramu agakoma amashiti haleluya amena, urampezagiye pastor, ayo majambo uvuze nayo ukuri ndavyizeye haleluya amena. Burya umusiramu ivyo yobikomera amashi? Icyo ni kibazo cyambere. Ikigira kabiri, umudivantiste yizera amategeko, yizera ivyagezwe 10, akizera n'ibindi vyagezwe byose bigenda Mose yagiye aratanga, nkuko mubisoma gusubira mu vyagezwe nyene 27, 26, 28 gutyo hose hagenda haravuga ivy'ivyagezwe igihe Mose yabihabwa. Vyukuri umudivantiste, ubu muntu w'imhemu yovuga ubutumwa, umudivantiste agakoma amashi ngo haleluya amen, nigishoboka, nigikunda, kuko arafise imyizerere yiwiwe ujya mudivantiste. Niyo mpamvu ntiduhata umuntu numwe ku muco w'ijambo ministries ngo natwumvirize ku nguvu. Wewe uratumviriza, okay, kutumviriza ni kimwe, kwizera ibyo tuvuga ni kindi. Nitukubwira ngo niwizere ku nguvu, wewe niwumvirize wige. Nimba ushaka kwiga, udashaka kwiga naho niwideconnecte. Niko namubariye ati mon frère, nimba ushaka ko twigishanya, guma hamwe twige. Ariko utabishaka niwideconnecte hakiri kare, kuko ubuzima n'ubw'imhemu, kandi ushaka kugwanya imhemu ngo uyishobore naho waburinde. Na Yesu baragerageje kumugwanya, byarabananiye, baraza kumufata akabacamo hagati ntibamenye niyo yanagiye. Babandi b'abanyamategeko nyene b'abafarisayo baba bambaye bya bikanzu birebire byanditse ko ntukice, ntukagire gute, ku vyanwa byabo birebire bagenda barasokoza ati ntukice, ntukagire uku. Baje gufata Yesu, we yakijije abantu ku isabato, aca hagati yabo arinyikira aragenda. Nuno munsi naho mwohaguruka mw'abadivantiste mwe ngo muje kumfata, no bacamo hagati higira. Kubera iki? Genda uw'imhemu,
ariko sinshatse kuvuga abadivantiste muri rusangi, kuko hari abadivantiste nabo nyene bamenye umuco w'ijambo bari dekonekta, baza kwikonekta n'ivy'impwemu, ivy'amategeko barabiheba. Ndabizi neza ijana kwijana. Naho wombaza ati mbwira bamwe muri abo badivantiste bavuye muri ivyo bintu vy'ivyagezwe bakaja mu vya Kristo, bavuye kuri Mose bakaja kuri Kristo, no bakubwira ati uyu yari umudivantiste yavuye kuri Mose aja kuri Yesu Kristo. Wowe uracyari kuri Mose mugabo uguma mw'ikoti utera inkokora, umwangana, ugwanya ivyanditswe vy'impwemu, ugwanya abakozi bisezerano rishasha, ubahatira kuja mu rya kera ubasubiza inyuma. Ariko bene data, ico nobabwira ngiki ni kimwe, uje wibaze kino kibazo hamwe uzoze kumva inyishu muri comment. Wibaze ati why, ni kubera iki Yohana umubatizi akibona Yesu Kristo yavuze ati uyu aje ndiko ndategura. Yohana arimo aravuga ubutumwa yavuga ngo tegura inzira y'Uhoraho, ariko arategura inzira y'uwugira azi. Maze agishika avuze ngo ubona ari ndiko ndategurira inzira, ngo yaraje. Nta bubasha ngifise bwo kugira icyo nkora na kimwe, iki ni gihe ciwe. Simfise ububasha bwo gushobora no kumanuka ku birenge vye ngo mfate imigozi ibirato vye ngo ndayifunge canke ndayugurure. N'akarorero, Yohana umubatizi yaciye amenya ko misiyo yiwe ihagaze, kuko hari haje Yesu Kristo. Mugabo uyu munsi hari abantu bakiri muri Mose bakibagira ko Mose yari umuvugishwa avuga ibya Kristo Yesu agiye kuzoza. Mugabo Kristo Yesu Mose yavuga yaraje, ariko uyu munsi barase kumwemera. Umuco waraje, barawase, bashaka kwigumira mu bwira kabiri mu mwiza. Abizeye ivya Mose bose byarabananiye. Ivyanditswe vyera ni byinshi n'umuyoro wabyo bigenda vyerekana ko abantu bizera ivyagezwe. Bibiliya ivuga ngo niwacumura kuri kimwe utapigwa amashuti, niwacumura kuri kimwe uzobicumuye ko vyose, kandi uguhanwa ufatanye n'ico cyagezwe uzocuguhanwa, uzobihanirwa vyose. Nimba ari vyagezwe 10, niwacumura kuri kimwe byose uzobizira. Nta numwe abaho ashobora guhabwa ukugororoka n'ivyagezwe. Nciye nibuka umufrere araho twaganiriye ikiganiro mu minsi, ambwira inkuru zo mu badivantiste, arambwira ngo burya mu badivantiste ngo nta bukene buriyo. Umusiramu ni wambariye ati mu badivantiste nta bukene. Ndamubaza why, ngoye ngo hajya ngo badivantiste hafi nka bose ngo nta numwe abari mwakenyeti, kubera iki? Arambwira ngo muba impamvu badakenye ngo muri korale ngo umuririmbyi asivye kuja muri repetition ari habibiri, asivye muri kirite kuwa Mungu ari habibiri, umurongozi wa groupe de Rwanda na adoration cyangwa umurongozi wa korale asivye ni Paul ni 5,000. Urumva kugera hejuru usivye n'amafaranga. Sinzi nibaza ko niyo ucerewe ari amafaranga ntawo bimenya, ariko icyo bambwiye nuko usivye urariha, kandi amafaranga yose acaja mu kigega. Ngo niyo mpamvu kugura parasera biborohera, niyo mpamvu kubaka biborohera, niyo mpamvu usanga bafite inyubako zubatse neza. Niryo jambo yambariye, ari n'umusiramu. Arambwira ngo ifoko muba maso. Ndavuga ati ubuzima n'ubw'impwemu, ku mutima wanje navuze ati ubuzima n'ubw'impwemu. Imana ishimwe cyane. Rero turakeneye kwiga, turakeneye guca bugufi. Umviriza rero ndakubwira iki kintu gitangaje cyane, nicyo ngirango nce ngarukako mu kanya ikiganiro ndagiheze, kandi vraiment uyu munsi numva nshaka gukora ikiganiro gitoya kugira ngo nawe ugerageze kwishakashakira nawe, ko ndazi namwe muri abanyabwenge murasoma Bibiliya, mwarigishijwe inyigisho za Bibiliya. Hariho nabo numvise bavuga ko bize ibya nyigisho z'abavuga butumwa, ukumva ngo n'umuntu ashikiriza inyigisho yize hana hariya, ariko mwahura ari umuntu yize ngo ibintu by'ivuga butumwa ugasanga emwe reka nakamara amaza byo kugora kumenya ati yarize ko kibyivuga butumwa nkuko yabipresence cyangwa rimwe arakina comedy, ukumva nyene nawe nyene ibijanye n'ibyo kuja mu ijuru ntago abizi. None iryo vuga butumwa yagiye kuzimu, yigishijwe nande. Niyo mpamvu nama ndababwira ati hariyo abigisha b'ibinyoma,
abantu bagaharira kandi buzuye mu masengero batazi ukuri kw'ijambo bihagurukije kugira ngo binezereze banezereze n'abandi babakurikira, bironderera babakurikira inyuma, bironderera bigishwa atamana yabatumye, atakuri kw'ijambo bafise, ata message ya Kristo bafise, bagahagurutswa n'ivyumviro byabo na kameremere kabo no gushaka kwabo, ukazohura nabo bambaye ikoti zigera ku birenge, zigera zirakumura kuri Bibiliya zibiri, y'igiswahili, y'igifaransa, y'icyongereza, kantike y'ikirundi, kantike y'ikinyarwanda, okovu yo muri Tanzania cyangwa kantike yo muri Tanzania. Ugasanga umuntu agenda muri rarante ati nzojayo hariho bemwe bazoja, akagenda we yumva ko ni wazojayo kuri iyo style yiwiwe, akumva ni wazoja mwijuru kuri iyo style yiwiwe ya Bibiliya zine, gutwaza ibitabo Imana akumva nibyo bizomujanayo. Yagera imbere y'abantu ati jewe nize ivyivuga butumwa, ndavyiga mu Kirundo, ibindi ndavyiga Ingozi, ibindi ndavyiga, ariko wumviriza amagambo avuga ugasanga nta jambo rihishuwe ririmo, ugasanga nta muco w'ijambo uri mu kibazo. None ibi bintu ari nkaravuga icyambere, nta support ibyo wafasha umuntu kugira ngo aje mwijuru. Ni ibintu bigumiza, bibohera abantu mw'isi, bikababohera mu byipfuzo byabo, ni ibintu byo gucisha hejuru, ntabwo binjira ibwina kugira ngo abantu bimenyere ukuri. Niyo mpamvu umuco w'ijambo wabayeho bene data. Nyumviririza, ubusambanyi bw'isano bwabaye mu isengero ry'i Korinto, aho umuntu w'umuhungu afata mukase akamucikiza ngo amwabire. Niko dusomye mu bikorinto ba mbere igice cya 5 guhera ku murongo wa mbere. Ugafata nyoko ngo ujyamane nawe, ubwo busambanyi umva butari ubusambanyi buteye ubwoba, ishano niko Bibiliya iri kirabyitwa. Ariko nyumvire, Paulo yavuze amajambo akomeye arimo aramenyesha iryo shengero, yandikira iryo shengero ry'i Korinto ryadutsemo ubwo busambanyi bwaho abahungu bafata ba mukase, bafata abagore ba nyina, abagore ba se wabo bakabasambanya. Paulo tavuga ngo mu izina ry'umwami Yesu, mwebwe n'impwemu yanje dukoranye dufise ubushobozi bw'umwami wacu Yesu guha Satani umeze atyo, wumvirize, guha Satani umeze atyo kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwiwe buze burokoke. Wumvirize, ubugingo bwiwe buze burokoke ku munsi w'umwami Yesu. Asigaye ngo murimo murareka gukora ibyaha ngo kugira ngo muje mwijuru. Wereka ngo ndeke gukora ibyaha kugira ngo nje mwijuru. Reka gukora ibyaha kugira ngo udapfungwa mu gashoko ngahi Bujumbura, muri Mpimba y'Ibujumbura canke mu gashaka ariko kose. Tinya icyaha kugira ngo bataguta mu gasho. Tinya icyaha batagufata mu isoko usofye umuntu umukoze mu mfuko bakagutera amakupe, bagakutwabagiza amashi mu isoko ry'abantu. Tinya ibyo nabyo kuvuga ngo urimo uratinya icyaha kugira ngo uzoje mwijuru. Kugira ngo uzoje mwijuru, ikintu cya mbere ukwiye gutinya, wotinya kutakira umwami Yesu. Hamwe wotinya kutakira umwami Yesu, ukavuga ati jewe umwami Yesu sindamwakira, aho woba wase kuja mwijuru. Ariko hamwe wovuga ati nimba ushaka kuja mwijuru, nuko wakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukamwizera, ukatura ko Kristo ari umwami w'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bugahinduka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Kandi ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibya kera byose biba bihise, abahindutse icyaremwe gishasha, ababaye umwana w'Imana. Kandi Imana ntizogaruka kwivuguruza ngo uri umwana wanje. Uko byogenda kose, ukoze ibyaha biratuma umubiri wawe ubora, ukabora. Dufate nk'akarorero, urasambanya. None usambanya ukandura sida, ni mpwemu yaba yanduye sida? Imana niyo iba yanduye sida se? Ni umubiri wawe kubitwa ukagwara iyo sida ikakumenagura. Ariko Imana
mpwemu yera n'isezerano ry'iwiwe biguma biri ku buzima bw'iwawe kugera no mu rupfu. Umubiri wiwe urandugwe ariko ubugingo bwiwe buze burokoke kuri wa munsi. Niko Paulo yavuze. Wumva yaravuze ngo kuko yakoze ivyaha by'indengakamere, umugani w'Abanyarwanda, akakora ivyaha by'indengakamere, agakora ishano, agasambana mw'ishengero, agasambanya mukase, ati uwo muntu turamuha Satani n'ubugingo bwiwe ntibuzokwigira buja mw'ijuru. Nabyo yigeze avuga bene data. Muzoze muritondera ivyanditswe muri Bibiliya, niho muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzoba kwidegembya niko ijambo ry'Imana rivuga. Igikenewe nuko mwomenya ukuri, hama ukuri kukabaho kwidegembya, kandi kumenya ukuri bisaba gutuza. Umenya ukuri utuje, nabundi ho uhamutse ukavuga ngo numiye ko icyo mfise batazokinyaka, uzokumirako usanga uwakiguhaye yari umupfunga kiwani. Uzokumira ko ufise usanga uwakiguhaye yari umutezi wa Gatarina. Hama rero wumire ku butezi bwa Gatarina, wumire ku mupfunga kiwani, wumire kuba muvugishwa w'ikinyoma, ugasanga icyo ufise ugihaye n'ubuvugishwa w'umupfunga kiwani, uvugishwa w'ikinyoma atakuru ufise. Hama heza ugumbire ngo wumiye ku kuri, ngo niko ufise, ngo wumiye ku cyo ufise, kumbe icyo uri muranka niko kuri. Nivyo vyabaye ku bafarisayo. Abafarisayo Kristo Yesu yaraje abahishurira byinshi, avuga amajambo ahishuwe menshi, aravuga ibintu bidasanzwe nabo nyene batari bazi, ariko n'icyababuje guhindukira bagatora amabuye kugira ngo bayamutere. Aca bacira umugani ati umuco waraje mw'isi mu mwiza, ariko ab'isi baranka kwakira umuco, bikundira umwiza. Baguma bavuga ngo twebwe turabigishwa ba Mose, turabigishwa ba Mose, ngo ntiturabigishwa bawe wewe Yesu Kristo. Baranka Yesu, bavuga ati twebwe Mose niwe w'ukuri. Kumbe ntibamenye ko Mose nawe uko kuri bavuga yarimo aravuga uwo nyene Yesu. Aho rero hari ingorane kugeza uno munsi. Burya impwemu y'igifarisayo iguma igenda mu mitima y'abantu, ugasanga abantu baracira imanza abantu, wehe yambaye ikamba mbiri, ehe yambaye ikabutura, ehe rabe. Abo bose babuzuye impwemu y'igifarisayo. Ngo yambaye impeta zitatu, ngo yambaye isanete mw'inzosi. Abo bose yo ni impwemu y'igifarisayo irimo irabayobora. Yambaye ishati ukuboko ngo kuraboneka, ngo iberere hakwa kuboneka. Impwemu ya gifarisayo niyo iriko irabayobora abo bantu bagenda barabutungo herango kajya kantu karatsitaje, kajya kantu yambaye ku rutoke nimba kagutsitaje, warapfuye, waraheze, watsitaye imyaka, ntiwigeze umenya ukuri, ntuzi na Yesu Kristo. Ahubwo ukwiriye kuvuka ubwa kabiri, ukwiriye kwakira umwami Yesu, nta kindi. Niyo usanga abantu baraba ibiboneka. Paulo yavuze mu Bikorino ba kabiri igice cya 5 ku murongo w'indwi, yavuze ngo twe tutarongorwa n'ivyo tubona, ariko turongorwa n'ivyo twizera. Ariko wewe uguma ushaka kurongorwa n'ivyo ubona, kandi itagezwe cy'Imana, itakezwe cyo muri Kristo Yesu, itagezwe cyo mu isezerano rishasha kitubwira ko dukwiriye kurongorwa n'ukwizera. Ariko wowe umuraba ngo yambaye ikabutura, yambaye impeta, yambaye isanete, yambaye ishati, utunaturiya, yasivye gusenga, narihe bibiri, yasivye muri repetition, narihe bitanu, narihe iginyo kurindi. Uri mu mpwemu y'igifarisayo nikuyoboye. Emera kuyoborwa n'impwemu ya Kristo Yesu. Reka ndakwipfurize kumererwa neza muri Kristo Yesu umwami w'abantu. Ndakwipfurize kwicara ukiga, bizogufasha mu buzima bwawe, kandi bizoguha kwidegembya. Naho Satani yohagurukana n'abadayimoni biwe, warimenye mu mwami Yesu, warimenye muri Kristo, no ku munsi w'iherezo, mu gihe cyanyuma, dore ko canageze, ari naco turimo. Mu gihe cyanyuma wewe utegereza kuba wa mbere kumva inzamba no kumenya uko ibintu birimo biragenda mu bwami bw'Imana, mu bwami bwa Kristo Yesu, kuko n'ubundi usanzwe uri mu bwami bwa Kristo Yesu. Ibijanye no kuja mw'ijuru, Bibiliya ivuga gute? Mu Bikolosayi igice cyaho cya 3 uhereye ku murongo waho wa mbere, havuga ngo
ijambo ry'uko ivuga ngo kuzuranwa na Kristo. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru. Iyo Kristo ari abyagiye iburyo bw'Imana, mushire imitima kubiri hejuru, nimuyishire kubiri mw'isi. Gatatu, kuko mwapfuye. Uracariho. Umuntu yapfuye arabona ngo yambaye shanete, umuntu yapfuye arabona ngo yambaye ikirato, umuntu yapfuye arabona ngo uyu yambaye ngo bikabutura, umuntu yapfuye arabona ngo umuntu yasivye ngo nariha bibiri. Umuntu yapfuye naba yitaye kuri ivyo, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu, wumvirize kuntu ribandanya ari ryo jambo rivuga, kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Bivuze ngo turi mwijuru. Reka tubandanye ku murongo wa kangahe? Kutubandanye no ku murongo wa 4. Wumvirize ku murongo wa 4 havuga ngo Kristo niwe bugingo bwacu niyerekanwa, namwe muzoca mwerekananwa nawe muri mu bwiza. Ariko kandi hari akantu no bansimvye hano kavuga ngo ku murongo wa 3, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, kuvuga ubugingo bwacu bihishanijwe na Kristo mu Mana. Kandi Kristo Yesu avyagiye iburyo bw'Imana. Niko ijambo ry'Imana ryatubariye hajya hejuru ku murongo wa 2. Kristo avyagiye iburyo bw'Imana. Rero natwe tuvyagiye iburyo bw'Imana. Muri Kristo, kuko ubugingo bwacu buhishanijwe na Kristo mu Mana. We urinde uza kunsohora muri Kristo mu Mana iyo nawe ufise ubushobozi 12 nk'ubw'imiryango y'Abisirayeli. Niwopfa nkuye muri Kristo Yesu. Usome Abaroma igice cyawo 18 ku murongo wa 37. Wumviriza amajambo ahari. Nta kintu na kimwe gishoboka. Paulo yaradondagwa ntabwo urupfu naho uri imvuzi irengeye sezibera kuvuga. Niwovuga kugeza igihe wewe ushobora kunkura hehe? Muri Kristo Yesu mu Mana iburyo bw'Imana, mu Mwami Yesu Kristo uwo nakiri, uwo nizeye, mwemera nkavuka ubwa kabiri, nkamwakira mu buzima bwanjye, mwahinduka nkahabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Naho gira gute? Naho urasenga nayo ikuzimu, nayo ku misozi, nayo hehe, kugira ngo undeconnecte na Kristo. Nabaye deconnecte kubw'amaraso ya Kristo. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Nta n'igikorwa na kimwe wokora wewe kugira ngo wideconnecte muri Kristo Yesu, cyo gudeconnecta muri Kristo, cyo gukura muri Kristo. Nta gikorwa na kimwe woronka wewe wokora cyo gukura mu Mwami Yesu. Kuko Imana si bayali, Imana si umuntu ngo yivuguruze inshuti yanjye. Imana ntiyivuguruza. Soma neza muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16. Haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, naho yo umusilamu, naho umubudiste, naho yo basenga inka, naho yo basenga ikaramu, naho yo basenga intebe, umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwa ubuzima, ubugingo butazokwigera bupfa. Upfa kumwizera gusa, utuhabwa ubugingo buhoraho. Urinde uza kuvuzana amanyanga yo guhenda abantu bajijisha. Kora neza uzoje mu ijuru. Okay, ninde azoja mu ijuru? Cyari gice cya 3. Nimba hari icubaza kandi ja muri commentaire, ukeneye nimero yanje, ushaka kumbaza inbox tuganire. Ariko hanini twoganirira ho nyene muri comment. Ariko inimero zanje ni 69 84 65 75 69 84 65 75. Uri mu bihugu vyo hanze urashirako please desa 57 257. Uko bisanzwe ushize ko iyo kode uramvugisha aho woba uri hose. Ariko ukuri ninda zoja mu ijuru, nari muri Kristo Yesu wenyene ni wazoja mu ijuru. Uwamwizeye ni wazoja mu ijuru. Mwarahezagiwe cyane, mbifurize kuroranirwa mu byo murimwo, kandi mbifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro dushikiriza ku Muco w'Ijambo Ministries. Kandi nimba uri mushasha wumvirije iki kiganiro, ashaka gukora subscribe, sabone, kugira ngo ibiganiro tubashikiriza bize birabashikira tankomanzi.
kandi ndizera ko niwikonekita n'umuco w'ijambo ministries bizokuberamwo umusaruro ukomeye, kandi hazogira igihe ushime uvuge ngo narabonye ahantu zoza ndiga ijambo bitagoranye. Warahezagiwe cyane rero.